Ku munsi abantu babakire cyangwa abantu nyene bafite amafaranga bajya mu misi 3 ku munsi bajya iciro gatatu ku munsi. None wewe ushaka ndaguvukire mu wuwe muryango? Asha no cambuga ati jewe nshira mu rurya muryango wa president kweri. Asha mvukire haje nyene mu bakire haje nyene nzokama nonda ku ishuri n'imodoka nzokama nonda ku ishuri mfise ivyonge mukate na jado proche bantekereye niho twoca twifuza benshi kuvukira mu rurya muryango canke uko avuga ati je ngene kuvukira mu muryango wa vice president niho mbona babayeho neza mana fyondera ku kantu mvukire mu rurya muryango no mugabo tuvyisangamwo hari ikintu twege tutihitiramo ari Imana kiduhitiramo kandi rero ndabibutse neza udaciye mu bikomeye ntushobora kubukomeye ifoke umuntu wese muri kumwe mu agaciro kuko nuzi cazova mwejo nyimbura umu boss ukoresha abakozi bawe bafate neza shiraho umumvikano muri bo bakunde kuko ino munsi bariko baragukorera ejo nawo barashobora abana babo barashobora kubakorera. Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka gucika intege reka no kwiheba no kurambirwa n'imisiyo kubabazwa mugiye bavuga ko bita gishoboka uko ni kw'Imana ivuga. Imana nihutiraho ninacererwa ikora ku mwanya wayo igasubiza hageze. Ndabaramukije mwese abakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikirana ku mazina ni Parfait Indutira byose murambona hano kuri micro ya mbere ni jewe nyene nibereye ngaha. Ndaramutsa rero abakunzi bacu bariko baradukurikirana abantu mumaze imisi mudukurikirana ndibaza yuko mumaze kubona yuko dutanga ibiganiro vyiza nizere yuko mudukurikirana muze murasangiza n'abandi. Kuri uno munsi rero twabanabazaniye ikiganiro ciza cyane cyo kuyaga. Teme ni nyinshi cyane. Teme ya mbere arivuga ngo kubera iki ndiko ndaca muri ubu buzima. Urashobora kwibaza ati none kubera iki Imana yandemeye muri uno muryango? Kubera ko umuryango wacu kenye? Kubera ko umuryango wacu dutunze? Kubera ko navukiye muri uno muryango? Rero ivyo nivyo tugomba tuganire ko kiganiro cino munsi nico kuganira twongera duhanahana ivyumviro. Mbo akabaza kugushire ko commentaire n'ibindi bintu byose bikeneye murabizi neza yuko tubakunda cyane. Rero ikiganiro cino munsi urashobora kubibazana bivanye n'ubuzima uri kuracamo ati kubera iki Imana yandemeye muri uno muryango. Mbo ku munsi abantu babakire cyangwa abantu nyene bafite amafaranga bajya mu misi 3 ku munsi bajya iciro gatatu ku munsi. Mbo mu gatondo barashobora baranywa icayi n'umukate après midi barashobora kugifungurwa nyene umuceri biarage cyangwa izindi fungurwa baba bateguye no mu ijoro barafungura. Akaba hari n'undi ku Rwanda avuga ati twebwe muhira tujya rimwe ku munsi tujya saa 6 gusa cyangwa se tujya mu ijoro gute kubera iki? Ndashaka ndababwire neza hariho ubuzima wewe ubushaka kubamwo mugabo Imana ibigucishamwo kugira ngo bibe igishinga nahe cyawe. Mbona mbwira abantu ati jewe iyo Imana basiducagura ati ukeneye kuvuka mu muryango wahe iyo basidusanga mu nda hariya kwa mama mu mezi 9 urazi byose kubiduha idushira kwa maboko ikadushira kwa maguru ajyayo cinsanga mu nda aho mbeye ati none wewe ushaka ndaguvukire mu wuwe muryango? Asha no cambuga ati jewe nshira mu rurya muryango wa president kweri. Asha mvukire haje nyene mu bakire haje nyene nzokama nonda ku ishuri n'imodoka nzokama nonda ku ishuri mfise ivyonge mukate na jado proche bantekereye niho twoca twifuza benshi kuvukira mu rurya muryango canke uko avuga ati je ngene kuvukira mu muryango wa vice president niho mbona babayeho neza mana fyondera ku kantu mvukire mu rurya muryango no mugabo tuvyisangamwo. Shatse kukubwira neza rero aho uri hose nyimba bavukiye mu muryango utunze cyangwa ukenye bishima Imana bijya n'ivyo Imana yabonye bigizene bigukwiriye n'ivyo Imana yabonye yuko bikubereye. Urashobora rero kuvukira mu muryango ukenye
ukibaza ati none mana ibi bintu kuba kinavukiye muri uno muryango hari ikintu twege tutihitiramo ari Imana ikiduhitiramo. Kandi rero ndabibutse neza udaciye mu bikomeye ntushobora kuba ukomeye. Hajya baje ba boss batazi inzara ntibashobora kuvuga ngo inzara irabaho, ntibashobora kuyivuga kuko nayo bazi. Wakuze mu gatondo ry'umukate ku mugoroba wirira akabuyi saa sita ukafungura, hageze gufungura ivyo mu ijoro ukankubuye kwanza ku mugoroba. Inzara aho ntushobora kumenya agaciro k'inzara. Nta valere nta ni nahe woronka ushinga imbere y'abantu kutovuga ngo je narashonje ngo vyagenze guta oya. Ntabyo ushobora kumenya. Mugu ujya muntu yashonje, ujya muntu aca mu bikomeye n'ucu usanga baye ukomeye. Sinzi ko muriko muranahura neza ahantu. Cyase kuvuga gute rero? Nyimba uri muri ubwo buzima, nyimba bavuke mu muryango Kenya, ihangane. Ijambo ry'Imana tuvuga ritubwira ngo nyaruca arazova mu ihanga. Nyimba no munsi biboneka yuko uri ahantu hasuzuguritse, wavuye mu muryango Kenya, ejo urashobora kuba umugwiza tunga adasanzwe. Mugabo ni waba umugwiza tunga umenya yuko ufise igishinga nahe cyaho wavuye, uzovuga ati je urazi ingene nakubitika n'inzara. Je inzara ndayizi, ubutayu ndabuzi, bwo gusonza, ubutayu ndabuzi, bwo kwambara imuzu zibiri ku munsi ndabizi. Pana babandi bafise galeri nyambari garden nyambari kajya garderobe voilà umukameramani wanje arankosoye. Urashobora gusanga ufise garderobe yuzuyemo impuzu n'urya wundi ugasanga gifite impuzu 5 zibiri avuye gusenga cakamesa akakanikira akavuga ati akanzogasubiza nayo muri repetition kakamesa uyo ni wazi ubutayu icarico. Uyo ni wazi ibyago ibyari byo nico gutuma birashobora gushika ugasanga Imana iramuteye iteka aratunze arabaye mugwiza tunga. Nashobora kubibagira iyo yavuye aravuga ati wowe nyimbura ukuranyagirwa munyeshuri uvuye kwishuri ukuranyagirwa uri mu mvura arashobora kugwa karifti. Yibutse nawe nivye ibihe yaciyemo. Mugato bibutse neza yuko hari abandi batibuka ibihe baciyemo ahubwo baca bashaka kwigira gakomeye ngo nawe we nyagirwa kuko najewe naranyagiwe mvuye ku ishuri. Urazi ngene inzara nko bitamvuye ku ishuri nawe umanze ucumve oya ntuba bakwiye kubihora. Nyimba Imana yarakugiriye neza ubwo butayo warabuvuyemo ushitse Kanani iri foke wongera kugira ngo ugire supporting bajya abantu nabo ariko baraca muri ivyo bigeragezo. Urashobora kubona umunyeshuri ku wa mbere gushika ku wa mbere atondana yakanda mbiri nyene za uniforme nyene raba umufashe raba umusapotinge nyimba afise uniforme umwambaro umwe muhundi mwambaro mufashanye. Rero hari umuntu adashobora kwiyitiramo umuryango avukamwe ari Imana yonyene kujanye muri uwo muryango. Shima Imana haba hari impamvu. Hari gihe ari wowe uburi umutwe w'umuryango Imana ishaka gukoresha ibitangaza kugira ngo uzofashe umuryango wawe. Umuryango warashobora kuba uvuka ruguru nawe waje mu gisagara gukora akazi gukora ubuzi butandukanye. Mama wawe nawe ndategemeye ni wowe nyene ategemeye kugira ngo uzamurungikire hariya amahera y'amavuta uzamuhe igitenge uzamuhe byose. Rero tukwiye rero gushima Imana ku muryango twaba twaravutsemo tutidoze tutarinze kwidoga ngo vyagenze ukunuku ngo je navuke mu muryango Kenya ngo je ngo ngaha n'amakofi no yaguwa ngo ureze je ubuzima naciyemo ugasanga ubuzima byo buriko buramubabaza ntibuka kubabaza kuko ino munsi yawe urahaze ejo hawo naho uzi ushobora kuba. Nyimba ukiriho uri muzima ugihumeka ntutakaze ivyizigiro vyo takazane abapfuye bari ku mpanda nibo badashobora gukora ikintu na kimwe ntibashobora kubuja. Ariko wowe nyimba ugifise imwe muzo guhumeka haracari ivyizigiro ushobora kuba cakende nyene Imana yakuvuze ko ku buzima bwawe kirashobora kugushikako. Dizera neza nuko yuko muriko muranahura. Turavuye rero ku bantu bavutse mu miryango ikenye tugiye ku bantu bavutse basanga ba papa baraba ministre ba papa barabashinga amateka ba papa bafise ubuzi bwa leta ba papa bakora bavuga ati mwana tora amahera yo kwishuri ya Minerval ntizibagore. Namwege nyene nongera ndabahanura mwongera musengera abavyeyi banyu mwakuze mubona abavyeyi banyu mushikira mu bintu vyiza. Abavyeyi banyu nibigera babura Minerval nibigera babura amahera yo kubasohokana mu misi mikuru muze murashimira abavyeyi banyu mwongera mubasengera kugira ngo Imana ibashoboze kuko kenshi birashobora gushika utanguye utunze ugasanga wakuze utunze wanyu baratunze urazimukenye
urahangayika ndugu yangu, urahangayika usubira kwiga ubuzima bushasha kubera ikindi bya bindi byo kwiriga ubusa navyo warumenyereye, bya bindi byo kumara imisi utajye saa sita navyo warumenyereye. Nico gituma rero mwege mwagiriwe amahirwe mukavukira mu miryango ikize, mu muryango mubona mwifashe neza atana kimwe mubura, mukwiye gusenga Imana kugira ngo Imana ishishikare kubagumiza mu rugo buzima, canke Imana yafise kwitegura ubuzima bw'umuntu. Rero ndabatumiye kugira navyinshi mwege no bavuga koko mwavutse, bakunda kuvuga bamwe ngo bavutse ku magara heza namwe no bavuga yuko mwavutse ahantu ibintu byose bimeze neza bitunganije. Muzokwame musengera rero abavyeyi banyu, Imana ishishikare kubahezagira, namwe nyene mnyisengera. Nimba muri abakobwa mwavutse wanyu batunze, urashobora kuja ku mugabo akenye, none yanzara uzoyihanganira? Bwa butayi bwo kwirigwa inzara bwo kwambara impuzu imwe uzobwihanganira? Irifoke dukwiye kwiga ubuzima bwose. Turabakobwa nituziyo tuzogwa, na uri umwana w'umuhungu nuzi ko ubuzima bushobora guhinduka. Uri kwa papa urajya neza, mugabo wowe ntuzi ko uzobubaye nkuko papa wabayeho. Fais attention rero, twibuke kuza turasenga, twongera tubwira no kwizera yuko Imana ishobora guhindura ibihe, yuko Imana ishobora guhindura ayo marira yawe ikayahindura umunezero, yuko Imana ishobora guhindura ubwo butayu bwawe ukagera ikanani nawe wo wishimye, ukajya ibyiza byo mu gihugu Imana yaguteguriye, ukajya ibyamwa byiza bikwiranye nuko witwaye. Ndabakunda cyane, mushishikare mudukurikirana. Rero teme rero yino munsi rero ngoma ndababwira ku ijambo ryo kwizera. Abakristo turakunda kwizera. Urashobora kwizera ati Imana ndakwingiza amaraso yawe ambonekeko, amaraso yangaragareho. Urumva ukizera amaraso y'Imana, amaraso y'Imana nta nayo urabona, nta nagatonyi k'amaraso karakuja ko ku mubiri, mugo ugasanga uri kurizera ati Imana ndakwingiza amaraso yambonekeko, ushikare kumbabarira, unyoze ununganye. Ntiwabonye ko yakubabariye, mugabo wakoresheje iki? Wakoresheje ukwizera. Mushishikane mwizera Imana. Reka tuje muri Luka igice cya 22 ku murongo wa 32. Mugira ukwizera muri mwebwe, ukwizera kuzobafasha. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo niwagira ukwizera kangana n'agatete kiki kasinapi, uzobwira ati wa musozi we vayo shinguka utegwe mu kiyaga, kandi umusozi uzogirana uzokumvira bivanye nuko kwizera kwawe uba wakoresheje. Eka rero dusome 32 haravuga ngo, Luka igice cya 22 ku murongo wa 32 haravuga ngo, ariko wewe nagusengeye ngo kwizera kwawe niguhere, ariko niwamara guhinduka uzuremeshe abagenzi bawe. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niwakizwa, urumva canke se niwagira ukwizera uzoremeshe n'abandi n'abagenzi bawe. Nyimba ufise ukwizera yuko Imana ishobora kugukiza izo ngwara, genda ubwire n'abandi bananiranye yuko hari Imana ikiza, yuko hari Imana itabara ishobora kubakiza izo ngwara zabo bakaba bazima, bakizera ijambo ry'Imana. Na mu kiganiro geze nababwiye ngo twebwe abakizwa, twebwe abantu bamenye Imana, akanka kacu kararoga kurusha abarozi. Turazi neza hejuru y'imbaraga z'abarozi yuko hari imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana nizo zitangura. Rero twege nyimba tuvuze akanwa kacu ko karoga, urashobora kwatura ikintu watuye ku muntu kirashobora kumubako. Nico gituma abavyeyi benshi bakunda kwatura abana babo babashavuziza wumva ngo canga wakijuju we ngo we nugira ubwenge ngo uri kijuju, ukuzo kwatura ko ari kijuju ni yakuzanya amanota mabi mu ishuri, ntuzomuge imihari kuko wamaze kumwatura neza ko ari kijuju, aca ciki kijuju. Muze muraraba rero abavyeyi amajambo muze muratura ku bana, muze mubatura ko majambo meza. Nimwatura ko majambo meza ashobora kubakorera. Uzorabe n'umwana bamwita ati ngo ntaco nzovamo Furani, ngo ati ntaco nzovamo Rehema. Urumva umwana ntacavamo, naho bari mu ishuri ntacavamo, aguma aronka bwa busa nyene nta kigenda, kubera izina ry'umuntu rirashobora kumukorera. Muze muraraba rero n'amazina mwita abana banyu, muze murabita amazina umenga aya namana yake cyangwa muca babandi, muze murabita amazina mubona ko atumbereye. Ndabizera neza yuko mwege mutari mutigenza nk'abisi,
kuko abisi bo barafise terme bashobora gukoresha, abisi barafise amajambo bashobora kwita abana atandukanye, mugabo abantu bamenye Imana kesho uzuba bamuta ngo ba Yosuwa, uzuba bamutwa ba Enoke, kubera iki barazi Enoke muri Bibiliya ico Imana yamukoresheje. Cyangwa ugasanga imyise Yohana, murazi Yohana yuko ico Imana yamukoresheje ari mu kuroba, urazi yuko yakoma yabangukiye Imana. Muraba amazina rero muze murita abana, ariko sindababwiye mu bite ba Petero bande, oya hari izina ryiza ushobora kumwita umwana wawe ugasanga rimuvuyemo ikindi kintu biciye mu izina ryiwe. Rero ndabakunda cyane abakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikirana. Ino yari impanuro cyanye se cyari cigwa kuri bamwe bamwe mushobora kwibaza ati none je kubera iki navukiye muri uno muryango ukenye, kubera iki navukiye ahantu, oya ntuwiyebure. Nimba wavukiye mu muryango ukenye ejo ntuzi ico uzovamo, reka uce muri ivyo bigeragezo nyene nivyo nahe yawe. Umugisha uva mu giti cy'umuruho, iyo utarushe nta mugisha ushobora gushikira. Umugisha ushobora kugira ushikira umugisha uraruha, ubakanu bakagusuzugura, abana bakagukengera, ugasanga uri umukobwa baranse kukuvugisha barakwinuvye. Kubera iki? Hari ico Imana yashize muri wewe, nico amara kugaragara bazoza kukurondera bitagikunda. Bazovuga ati mbe urya muntu ko twigeze kumusuzugura, ko twigeze kumutuka, ko twigeze kumufata nabi, harabaye ikintu runaka. Ino musi urashobora kunsuzugura kubera utarabona ico nzovamo, uransuzugura kubera dusangira ibiharage, dusangira umuceri, dutera blague, mugabo ejo nuzi ico nzovamo. Nuzi ko nzoba ncungegwa n'abapolisi, nuzi ko nzoba ncungegwa na pick up imwe ikomeye, ntavyuzi. Ifoke umuntu wese muri kumwe muha agaciro kuko nuzi ico azovamwe ejo. Nyimbura umu boss ukoresha abakozi bawe bafate neza, shiraho umumvikano muri bo bakunde, kuko ino munsi bariko baragukorera ejo nawo barashobora abana babo barashobora kubakorera. Mufate neza abo mukoresha kubuzi, mufate neza abo aho abakozi banyu mukoresha, mubafate neza abakozi banyu mukoresha. Mureke kubinuba pana kubaha ibijumbo mwe mwari amasosi so mwari n'ibitunguru, mwafashe mwari inyama n'uburobe, ariko bone mukabaha ibijumbo. Bafate neza kuko urya mukozi nuzi ico azovamo, arashobora kuba ministre, wana mufashe umusuzuguru ukamwereka nabi, azomanza kubwira ati uribuka ingene wafashe, wana mufashe nabi mugasinda bigusubiza sinkwishuri nabi, ariko nashe sindakwereka yuko Imana ishobora guhindura umuntu. Muze muraraba rero aho mutuya mubaye, bagenzi banyu babakobwa mukundane, abamama mukundane, ejo nuzi ico azovamo, nuzi ko ari we ashobora kukubera itara kugira ngo ushike muri cya kindi Imana yagusezeraniye. Erega Imana nyimba yaragusezeraniye umugisha, ntuzoza uvuye mu ijuru ati ngo tora wa mugisha, no, uzoca mu muntu, uzozunguruka uce mu muntu ugushikire usange umugisha uragushikiriye. Rero mzuze murasuzugura abantu, uzorabe tuvuge nk'ubukeneye passport uca ku muntu kugira ngo uronke passport. None uwo muntu wari gucako usanze waramukoshereje, usanze waramufashe nabi, umva utomaramara kugira ngo umuceko. Bene data twige guca ku bantu, twige bambe kubaha abantu, za murubaha abantu. Umuntu ntuzi ico azova mwejo. No musura ashobora kubona yambaye yebo, ashobora kubona ariko yiberaho nabi bivanye n'ubuzima. Mugamufate neza, mukunde, ejo ntuzi ico azovamo. Nuzi ko ashobora kugusapotinga, nuzi ko ashobora kugutumira yagiye muri Amerika akakubwira ati allo umeze neza, yo wenda kwibuka twarabanye neza, none urakomeye, uri mu buhe buzima, umeze gute? Agaca kubwira ati jaje mbaze meze nabi, umuryango wanje tumeze ukunuku, kubera ikiza baramukoreye. Aca kubwira ati yo urumva rero rondera passport, rondera ivyangombwa, abana bawo mwese bansangino kugira ngo nishobore kubafasha. Kubera rero cyaciza wakoze, Imana yashobora guca muri urya muntu ugasanga imiryango irugurutse, cya kindi Imana yakuvuze ko kirashitse biciye mu muntu. Imana ikoresha abantu ica mu muntu. Rero mwebwe bakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikiranya, muriko murankurikirana, ndizera neza iki kiganiro ko mwagitahuye. Bo mugende hahandi mugire kakaboro kuku mukubiteko, sabone commentaire musangize n'abandi, mwongere ibi biganiro basha biratuma ufise ikibazo kanaka wumva worema bivanye n'intaye, muze murasangiza n'abandi. Nimuze murigunga muvyirabira ko mwirabana mwebwe mwenyene, muze murabisangiza n'abandi.
ndabakunda cyane. Amazina najye nyene Parfait Indutira byose, dukorera mu Kinama muri Gitega kuri 11 nimero 60. Ofisi cyabaza murashobora kudutelefona. Hari abantu bavuga ati hari umuntu ujya ari yanyandikiye avuga ati none kunkene ko tuza kuvugana kumenga wewe usigaye avuga ibintu bimeze ukuntu. Namubwiye ati jewe tori nimero yanje ya telefone uze tuyage turemeshanye. Yari abantu bibaza ngo je ndi umumama weka ndacyari umukobwa ndindire kuzokobwa ndacyari umukobwa mugasi nkiri ku isoko oya ndiko ndagenda. Rero wifuza ka nimero ni 65 573 na kanimero ka WhatsApp muze turemeshanye. Nyimba wumva kumenga birakugoye urugendo ruja mu ijuru ngo turemeshanye ni muze na wishoboza byose na arigi umuntu abafise akabazo kiwe gatandukanye quelque part genda ufuka mu bigira Imana cyangwa ugira abakozi b'Imana hubaye bakugire bashishikare kukuremesha bashikare kukuganiriza ntiwigunge wenyene bivanye n'ibibazo uri kuracamo. Murakoze rero cyane abantu mwese mwadukurikiranye, nizere neza yuko mwafashijwe. Nuwikawushe ukamuhe na wa wundi hari yakeneye gufashwa ukamuhe. Mwakoze rero kudukurikirana, ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha aho muherereye, Imana ikemura ibyanyu, Imana ije mu byanyu. Hajye umbona menga mwananiwe, Imana ihazana inyishu mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane, ndabashimiye. Amahoro y'Imana abane namwe, amen. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.